bwa twari bidondagwe turavuga ko ubushobozi bwanashaka bwa Raphinha harimo n'ingufu z'uwitwa nde Hans Flick. Ubwo ko twavuze abakinyi batandukanye, ko twavuze aba Pedri ba Frank de Jong, turavuga amazina atandukanye ba Juan Garcia, ariko izina rya Raphinha ku munsi w'ejo yatsinze double yongera abana MVP ku mugoroba w'ejo. Ubwo uno mukinyi wewe yitwa Raphinha muri equipe ya Barcelona nafise uruhare rukomeye cyane wo gutuma ngo Barcelona ishobora gutwara ibikombe bitandukanye vyo muri equipe ya Barcelona, ko turavyibuka genda urabe muri Champions League batsinda equipe ya Benfica, hari uruhare rukomeye gwitwa Raphinha. Turibuka bakina El Clasico witwa novuga ngo uno Raphinha nza kigenda neza. Eske kuno musi hone batuvuga ukuboko kwa Hans Flick, ubwo ukundi ko gukomeye gusumba ane maboko muri equipe ya Barcelona, twovuga ko n'izina rya Raphinha naryo izina rikomeye cyane shobora kwikura fasha equipe ya Barcelona, uko twarabonye hari gihe muri na rimwe twasanga Raphinha yatari Barcelona biko biragaragara ko bitagenze neza. Twisunze cyane cyane, sicyaze kuvuga ivyabaye kera, twisunga ivyo ku munsi w'ejo. Iyo Raphinha ataza kuba yerekana performance nziza zo ku munsi w'ejo, ubwo Barcelona kuronka intsinzi ku munsi w'ejo tutabeshanye. Erega nabihere ko ndabivugana neza, burya Raphinha niwe grand joueur bafise muri FC Barcelona. Naratandukanye ndasigura ati hari meilleur joueur na grand joueur. Burya Raphinha numwe mu ba kwanza si umwe, niwe grand joueur mu FC Barcelona kugeza no musi ifise, kuko urabona n'intsinzi cyo kugaga kwanda kwa FC Barcelona harabaye mu bukozi bunini cyane bwa Raphinha. Ego Lamine Yamal n'umukinyi mwiza ashobora kukubakira, ashobora gutesha equilibre defense adverse. Ufise Pedri Gonzalez ashobora gutanga ama assist meza. Mbese burya bwiza bwa Lamine Yamal, zijya pasi nziza za Pedri Gonzalez, ninde mukinyi bafise rero ashobora kuza kuzidetermina canke novuga kuzivyaza umusaruro, kukonkretiza amawukazi yaba neza cyane. Uri kurumva ninde mukinyi bafise ashobora kuza kuzivyaza umusaruro? Ninde? Ni Raphinha, nta wundi ahari. Uri kuranyumva? Urukino rushobora kuba rugoye cyane kuri FC Barcelona, rurashobora koroshwa cyane na Lamine Yamal bivanye n'ukuntu Lamine Yamal akarakora ikintu cyo kudribble abakinyi bagera kuri babiri, kugira ngo kuko Lamine Yamal amaze gucenga abakinyi bagera kuri babiri, hari umukinyi umwe aca asigara yigenga hariya, kuko yatwaye umadverse wiwe yongera atwara n'undi wa mugenzi we, babiri bose arabajyamise hasi, hari undi mukinyi aca asigara yigenga. Biza kubutuma rero iwo Lamine Yamal niyare kuri umupira gaha pasi kuri wa mukinyi asigaye yigenga, kuko yamaze kumukura ko umwansi bwa mbere. Uri kurumva biza kuba vyoroha cyane ko ashobora kubyaza umusaruro canke gusinda ico gisinda. Eske tumaze kubona okajo zingahe Ferran Torres ahusha ari wenyene n'izamu? Uri kuranyumva? Tumaze kubona okajo zingahe Robert Lewandowski amaze ahusha ari wenyene n'umunyezamu? Uri kurumva Lamine Yamal yakoze ico gikorwa, ariko dufise Raphinha ashobora kugutsindira muri okajo zibiri, aronse agatsinda ibitsindo bibiri. Nubwo atoshobora kubitsinda muri ubwo buryo, ashobora kuvana umupira inyuma yiruka. Uri kurumva agashika mwizamu agatsinda ico gisinda. Afise ubwo bushobozi rero bwo gushobora kubaka uburyo bwo gutsinda ico gisindo. Ashobora gutanga izo assist nkuko Zabi Alonso yabivuze ati burya Raphinha aragoye gufata. Burya Raphinha afise carte zigera muri zine zimuvugira ari mu kibuga. Ariko urumva n'umukinya nyari kugambe na mbere, bivuze gute rero kukijanye n'ama long pass, amapasi maremare, bigusaba ko ufise umukinya nyaruka cyane ashikira umupira, afise n'ubwo bushobozi bwo gushora gucenga n'ubwo icenga atari kirenga, n'ubwo ikorosa atari kirenga, ariko ashobora kugufitira ikose zibica zitatu kandi akazivyazamo umusaruro. Uri kuranyumva? Iyo nimwe izo ni carte zigera kuri zibiri. Afise n'indi carte yo gutangira pasi nziza cyane, assist ishobora gutuma Robert Lewandowski atsinda canke uwundi mukinyi Pedri Gonzalez atsinda canke Ferran Lopez atsinda. Uri kuranyumva? Ashobora no gutera amashuti, burya afise n'ishuti iteye n'ubwoba, ashobora no gutera shuti. Uri kurumva? Mwizamu ry'abadversaire, igisindo kikagutsindira mu buryo cyane bushoboka butandukanye. Iyo ni imwe mu mpano nini cyane uba ufise nka FC Barcelona ikuvugira, canke ubu ufise mu kibuga ukumva ko ufise amahirwe yo gutahukana intsinzi. Ariko ubuze Raphinha hari ibintu bigera kuri ibiri ushobora kububuze mu mugwa wa FC Barcelona. Nibyo rafise Marcus Rashford anyaruka, ariko Marcus Rashford si mwiza kubijanye n'ibyo gutsinda. Marcus Rashford kikijanye n'ubwenge no bwa ciswe IQ, kujanye no gutanga pasi, cyangwa kubijanye no kwiga uburyo ashobora gutera guprecisa umupira atera mwiza mu kugira ashobora kuronka ico gisindo, ibintu bisa n'ibigoye. Ariko Raphinha ashobora kubona ateye
umupira ari nyuma ya box ugasanga ateye n'umupira ugenda buke buke ariko bivanye na precision yashoboye kugira ugasanga agutsinda ico gitsinda ubundi Raphinha inkino 17 bora Houston n'abandaniza warugeze ego afise mu harago itsindo 15 kuko mu nkino 17 amaze gutsinda igitsindo 11 atangwa na assist cya kuri zindi neza cyane habwo nibage n'ikindi kintu kivuze giti n'umukinyi amotiva abakinyi bagenzi we atanga motivation mu kibuga uri kurumva igatuma bagenzi we biyumva n'inguvu zo gukombata cyane no kugwana no gukina cyane n'inguvu uri kuranyumva ese kubuza umukinyi n'umuri dere mu kibuga ese kubuza umukinyi nk'uyo nka Raphinha biza kuba bisiguye ikintu giki muri FC Barcelona uza kuba utakaje karite zigiye kuri zitatu mu kibuga bize kuba bivuze gute rero urafise wa Lamine Yamal mwiza ashobora kugucengera kujya bikabakiye bagera kuri babiri ese wa mupira mwiza Lamine Yamal aza gutanga aza kurekura urafise undi mukinya ashobora kuza kuvyaza umusaruro nka Raphinha ubuye no mugwi ukuzibira gufashe neza bigusavye yuko wigindi nzira ugasanga iyo nzira ugiye kuyitora gutanga imipira miremire bigusavye kuba ufise abakiyi banyaruka birukanga cyane rego nivyo urafise Marcus Rashford mwiza ese Marcus Rashford tumaze kumubona nk'umukinyi yiruka ariko agenda ata direction afise ubona ko mu mutwe yaje ari kwiruka gusa anyarukange ashika imbere nimba ronse umwanya mwiza cyane wo gutera atera umupira kenshi tukunze kubona yirukanga ariko bikarangira finition agiye kuyibura ariko ufise umukinyi nka Raphinha afise ubushobozi bwo kwiruka go kunyaruka agasiga aba defenseur babiri canke batatu kandi afise na finition nziza watakaje ciswe finition erego ukunyarukura gufise muri Marcus Rashford ese finition yoyo waza kuba uyifise kuranyumva hari ibintu bimwe uza kubutakaje mu kibuga we nka FC Barcelona mu gihe ubuze umukinyi nka Raphinha rero novuga ati rero Raphinha numwe nk'inkingi y'intsinzi FC Barcelona ibifise mu kibuga so nokati ku mukinyi wita Raphinha Yerekanye reka turembege no mukinyi ndaza kumagara wana cyaka urukino rwa El Clasico kuko n'umukinyi urako arangamira equipe ya Madrid muri rusange uno mukinyi muri statistike ziwe amaze ukina cyo guta El Clasico kuri 6 ni muri La Liga gusa amaze kwatsinda equipe ya Real Madrid ibitsindo bigera kuri 3 muri La Liga harimo na assist zigera kuri 2 nuko mu nkino 6 amaze kwatsi akora guharaga ibitsindo bigera kuri 5 kuri El Clasico gusa iyo ni La Liga gusa muri Super Coupe d'Espagne uno mukinyi amaze gutsinda equipe ya Real Madrid ibitsindo bigera kuri bingahe bigera kuri 5 kurabyumva eko urukino batsinze equipe ya Real Madrid 3-2 yatsinze ibitego bigera kuri 2 urukino bakinye na equipe baherukinye ku munsi w'ejo yatsinze ibitego kuri 2 bibaye 4 urukino bakinye kwa Super Coupe d'Espagne avara ne passe ni la ne passe ibitego bigera kuri muri amaze gutsinda ibitego bigera ku 9 n'ubwo Real Madrid muri El Clasico harimo Super Coupe d'Espagne harimo wana shaka ndalika kwa bintu kintu eko mu nkino zigera kuri zingahe mu nkino zigera ku 8 kurumva bitsinda cyane mu nkino zigera ku 8 uri mukinyi nka Raphinha Yerekanye habwo ruhara rw'itsindo wogira ku amaze gutsinda ibitsindo zigera ku 9 n'uhara rw'itsindo cyo na kimwe assist 2 itsinda 9 kwa bintu kintu asinze ibitsindo 2 ego ubundi mu mwaka weze yatsinze 5 kuma ko byari 5 neza cyane ubundi byose ubiteranije n'inkino 17 afite ibitsindo 11 hamwe na assist ya kuri zitanu neza cyane birumvikana ko 17 za El Clasico oya tuzuga bise konfonde nukuvuga ngo rero no mukinyi iyo amaze kuba mukuru ku myaka 29 Raphinha Yerekanye hageze muri cyagiye cyo kweka ko umukinyi mwiza kandi muzima muri cya kizero umunyereza bita Adjetance Afrique yaguhaye nk'umusore bita Raphinha Yerekanye kigaragariza mu kibuga ku myaka 29 ko iyo maturity amaze kubuyigira no mukinyi amaze guca migwi myinshi gitandukanye gushika muri Barcelona kuba muri wa mugwi w'indoto zawe kongera ko umumenyereza kumva ko nagutahura kiri mu nuko rafasha Raphinha Yerekanye kwitwara neza mu buryo budasanzwe icyo ngewe ko ubu tuvugana buri wese arazi ko ijisho umuyobozi umukinyi mwiza wa equipe FC Barcelona sofa n'umukinyi bita Raphinha Yerekanye binagaragara mu nkino zibiri ziheruka gukina atsinda ibitego bigera kuri 4 yatsinze 2 ku rukino bakinye na equipe ya Bilbao atanga na assist anatsinze ibitsindo 2 kuri finale nuvuga ngo uruhara rw'itsindo bigera kuri 5 mu nkino zigera kuri 2 muri inde muri Super Coupe d'Espagne nuwo mukinyi amaze ko ari mukuru mu buryo budasanzwe navuze ngo abanyamupira ku mwaka wese w'inkino birengagije ubwiza ubushobozi n'ibiharo bya Raphinha Yerekanye bamugwiza n'ubusa ariko arabigaragaza uno mwaka ari umukinyi mwiza bamenyegeje ko ari umukinyi adasanzwe sofa ntawe ni mukinyi ariko arigaragaza nka Raphinha kandi twiko ko Raphinha yagize ibibazo by'imvune bimaze igihe kitari gito ari hanze y'ikibuga ariko yagarutse mu kibuga n'umukinyi amaze ko agira uruhara rw'itsiciro bingahe
15 mu nkino 17 muri ico kintu yego nuko ngo Raphinha Diaz Berori n'umukinyi butuvugana maturité yiwe afise iri kiragaragara ko buri rukino ashaka kuza gutanga visa mu FC Barcelona kandi byagaragara ko Raphinha Diaz Berori atari mu kibuga Barcelona ifise ikibazo gikomeye cyane so tukurane rwanje rero ubwa mbere Raphinha yoshimira cyane Détente Afrique kuko ikizere yamugarukaniye kiro kiramugira umukinyi w'igitangaza muri FC Barcelona arabizi ko buri page buri gitabo kiri mu nzu ya FC Barcelona abanyabrazil bake hari amateka banditse muri FC Barcelona Rivaldo Ronaldinho Gaucho n'abandi bagiye batandukanye mu gwi wa FC Barcelona nawe arabizi ko mu gwi wa FC Barcelona kubaka amateka muri iryanzu hari page azandika ko umukinyi akomeye muri FC Barcelona ubu tuvugana uwo biza kubaza ngo Raphinha afite akamaro kabeze ku FC Barcelona wo kishura utagiye kuba wiyumvira ikintu nakimwe kavuga ngo Raphinha niwe meilleur joueur FC Barcelona niwe grand joueur niwe mukinyi ahitse mu gwi wa FC Barcelona kwacu nicyo kintu ira ngo kone rwanje ngiye kuraba uburyo yitwara ujya performinga mu kibuga n'umukinyi kabisa ubona ko ni mwiza cyane kandi abwiriza kuba yutse ibyo byiza ko ari mu maboko meza mu myereza bita Détente Afrique kandi ageze muri cya gihe cyo kwerekana ko umukinyi w'igitanga byo 2029 bugeze muri ya kariyeri isa nk'ari ya nyuma ya kariyeri iryoshe gukina umupira mwiza aje murakone rwanje rero Raphinha Diaz Berori ari umukinyi ariko afasha Barcelona mu mpande zose mu gutera pressing umukinyi wa mbere agenda bwa mbere mu gutsinda ibitsinda n'uwa mbere kwa assistinga n'uwa mbere ubona ko FC Barcelona umutima wa Barca urakaze kuri bita Raphinha n'abandi bakinkiro kwinageza ari beza muri Barcelona Maharamini Yamare n'umukinyi ariko afasha mu gwa Barca ariko ibigaragara ufatiye mbere mu gwa Barcelona n'umukinyi bita Raphinha Diaz Berori kuko sofa kuvyagaruka muri mu kibuga n'umukinyi kagaragaza urugero rwiza kandi buri equipe yahuye na equipe ya FC Barcelona harimo Raphinha kumufata n'ikibazo ko umukinyi ntaho fatwa agumagene hagati bwene ku ruhande bona ko Barca ari equipe yagiye kubegekana mu bakinyi beza cyane kandi badasanzwe nuko kabisa bimeze ku ruhande